Come and see Burundi ishirahamwe rikorera mu gisata c'ubwubatsi, Ajiko ishirahamwe ryo mu gisata c'ubwishingizi Assurance mu gifaransa, Ubaka Nation Group rikorera mu bwubatsi n'ikigega One Africa Investment Fund ni imigambi yatangujwe na Fabrice Manirakiza mu myaka idashika 10 amaze atashe gukorera mu Burundi. Come and see Burundi niryo yubatse amazu yo muri quartier Miroir mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru yo kwizera RPA yatororokanije avuga ko ukubaka ayo mazu yari mu mamuko, umugambi wa leta, amafaranga akaba ayibanki BHB. Fabrice Manirakiza yafashwe ukuboko na President Ndayishimiye ahabwa kurangura uwo mugambi. Ugukorana kwa Fabrice Manirakiza na banki BHB ariko ntikwagenze neza. Amasoko yacu amenyesha ko Fabrice Manirakiza yaguma yaka amafaranga ntayakoreshe muri uwo mugambi yaragenewe. Ivyateye n'icuka kitari ciza mu ishirahamwe ryiwe Come and see Burundi, abakozi baryo batari bake bahitamwo gutanga imihoho ku gutinya kuzobazwa amanyanga ya Fabrice Manirakiza kandi ataco bayaziko. Amazu yo muri quartier Miroir yashikirijwe icese muri ntwarante uno mwaka, ariko gushika ubu Fabrice Manirakiza ntarahembwa na BHB kubera amanyanga yakoze, binahera uwo mugamba wisu wiwe. Ayo manyanga yakoze muri uwo mugambi wa BHB, amakuru yo kwizera amenyesha ko President Ndayishimiye yayamenyeshejwe. Bananiranywe na BHB, Fabrice Manirakiza ngo yitanganije kuja kubwira umukuru w'igihugu ukuri kwiwe. President Ndayishimiye aranakura urongo iyo banki, ariko amasoko yacu yegereye iyo dossier avuga ko President Ndayishimiye yahavuye amenya ukuri nyakuri, ariko ntaco yakoze. BHB nayo yabaye yihesha kuko uwabanyaze yari yatwaweyo n'umukuru w'igihugu. Come and see Burundi nishirahamwe Fabrice Manirakiza yari yandikishije no mu gihugu ca Australia ijya mbere mu mwaka wa 2018. Ishirahamwe ariko ryugawe aho muri Australia kuva muri ndamukiza umwaka wa 2022. Amakuru dukura muri ico gihugu ca Australia avuga ko ari kubera amanyanga yagira. Amategeko agenga amashirahamwe muri ico gihugu ababukurikizwe rirugagwa. Uyu munsi Come and see Burundi ntirikivugwa. Fabrice Manirakiza yahisemwo gushinga irindi shirahamwe muri ico gisata nyene c'ubwubatsi, Ubaka Nation Group, ari naryo akoresha ubu akaba anarirongoye. Ajiko ni ishirahamwe rikorera mu gisata c'ubwishingizi, n'umugambi Fabrice Manirakiza yatanguje yegeranya abakorera muri ico gisata mu Burundi. Naha amasoko yacu amenyesha ko yashatse kuba ari we ariyobora, ariko aha ntivyakunze. Yaraneshejwe n'ibicocoro muri ico gisata yari yegeranije. Uretse ko bamwumvishije ko ritwagwa n'uwakoze ikibazo akerekana ko bifitiye ubumenyi, Fabrice Manirakiza ngo niyishimikiza kwiciyumviro cari gwiwe kandi atanigiceri yashizemwo. One Africa Investment Fund n'umugambi wiwe ugezweho nkuko yavyisiguriye, ni wari kwisonga abazotunganya ivyico kigega buri munsi nabo n'umugwi wenyene azoshiraho. Mu myaka yamaze aba mu gihugu ca Australia, Fabrice Manirakiza haragezaho atwara ishirahamwe ry'abarundi baba mu gisagara ca Melbourne nawe yabamwo. Muri ico gihugu Fabrice Manirakiza yigize umutoza w'amafaranga mu barundi baba muri ico gihugu, ababwira ko ayashira abategetsi b'u Burundi. Australia ni igihugu carungitswemwo abarundi benshi bari bahungiye muri Tanzania, ni nabo yakarira ababwira ko bategerezwa gutanga amafaranga ngo kuko ivyo bafise i Burundi ari leta ihari ibibacungiye. Ubu hafise amatungo n'uwo wese ahora asimbirayo yabemeje ko kuneza yabo bategerezwa kumuha amafaranga atwara mu butegetsi bw'igihugu. Abahafise amatungo nk'amazu, amasoko yacu mu barundi bari muri Australia amenyesha ko yabatera ubwoba ko abadatanze amafaranga wenyene yashinga igitigiri kwayo mazu yabo azobomogwa. N'igihe c'amatora ya 2020 Fabrice Manirakiza yegeranije amafaranga muri ico gihugu, abatayatanze akabatera ubwoba ko bagwanya leta y'u Burundi kuko banse kuyishigikira. Ibihumbi n'ibihumbi vy'amadolari yaho mu gihugu ca Australia nivyo Fabrice yegeranije, ariko ko yayahaye nyabategetsi canke yayagumije nta ubizi. Ico bikoze aho muri Australia asanzwe afitiye n'ubwene gihugu agiyeyo, amakuru dukurayo amenyesha ko hari abadashima ko babonana
kubera ayo mafaranga yabatse kw'iterabwoba. Fabrice Manirakiza ku karimi kiwe gasosa wari n'abarundi baba mu mahanga yabeshe ngo bamuhe amafaranga imigambi barangurira mu Burundi amaso ahera mu nzira. Uwo Fabrice Manirakiza niwe President Ndayishimiye afashe ukuboko akamushimikiza n'inzego z'igihugu. Fabrice Manirakiza akaba afise imigenderanire yihariye na President Ndayishimiye hamwe n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye. Inkuru tubandanya.